Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko bigoye gutera imbere mu gihe ivyo twiyimburiye hano iwacu biguma bizunguruka mu gihugu atabiva inyuma. Nimwaba ivyo mwimbura vyose bishorerwa muri iyo komine gusa mwishorera, ntimushaka ko ikomine yarateye imbere. Ikomine izotera imbere ari uko hagize amahera ava inyuma ya komine akinjira muri iyo komine. Province izotera imbere ari uko hariho amahera avuye inyuma y'iprovince akinjira muri iyo province, kandi atari amahera y'imfashanyo, amahera abaje koko kubera umwimbu wabaye. N'igihugu rero niko kuko n'igihugu nikizova giteye imbere ari ukuguma twishorera hoho ni nkuko ukura amahera mu kubafu yashira mu kurya. None uzocuvuga ngo wateye imbere ko kuryo kurosa amahera kandi avuye mu kubafu. Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji ati kugira bikunde nuko ibarabara rya Gatumba rijabuka muri Kongo ryokoroshwa hakarengana. Ikintu cose yaba barrière tarifaire no tarifaire tubuza gushobora mu gihugu kibaye dusanzwe dushoreramo bitari bike ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko kuvyukuri twogerageza tukorosha ibarabara rya Gatumba kugira ngo ibi twihingurira kandi turimira hano mu gihugu cacu c'u Burundi ntiturinde kuja kubishora kure, kandi hariho isoko iri ruhande yacu kandi bisaba. Rero nashimiye ukivuga ndakidomaho to kiri mu ntambamyi na cane cane mu byo twirimira hano mu gihugu cacu c'u Burundi, byaba ivyamwa canke ibyo dukura mu burimyi n'ubworozi, inyama n'ibindi. Aho mwomenya ko ivyo umukuru w'igihugu yabivuze kuri wa 14 aho yari mu nama n'indongozi zitandukanye zo mu bushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi.